ni igikorwa kivuga butumwa kandi Kristo yavuze ngo nimugende mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza. Rero ko yatubwiye tuvuga ubutumwa bwiza dutegereza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo ijambo twakiriye ikiri muri twebwe gishobore gushikira bose. Rero natwe nicyo gituma mwabone ko kuza kwacu twazananye na album naho tutarashobora gushira habona indirimbo zose, ariko uyu mwanya turiko turazikora, nyinshi ziramaze gukorwa. Mbona kuri mbere ya byinshi nicyo gituma nkubwira meze Raba your king. Chuti ntukifata ko hindura ingeso wemere kugeza kubera ubwihisho n'inkinzi turinde ibitero kumwizanga n'intego ambere urwego rushigikira imbere mu rugendo ndaguzamye maze ubuntu bwawe amukita mugasindi parfait pardonne-moi le passé nitwe wene me laisse pas tomber s'il te plaît ndagusabye nkomeze sasa rero wewe ni usikiwe. Yo, this is a GSP team, Flip GTV, oh, yeah, yo, sinumbi chana vuga, sinumbi chana siguri, bikorwa nkorera ndi kumwe nawe nacyo chura, ndamwita umwami, arenza body bami, get chose, boye nawe, sinivude kuja handi, oh. Mbona kuri mbere ya byinshi nicyo gituma nkubwira meze Raba your king. Hera yisakaye ubwiza igihe cyose mwifuriza mwite umukiza mu mwizi utangaza no bwiza izina ry'abidukiza satana shatse kwazikona mwase kabisa ubudinda yes na kimba kwadashatse yo GSP yo yeah hey Yeah, this is Bagos breezy. Yeah, we need the 10. Mubatse bakuze duhinduke ntumbaze gutereka ibi buhinduke ntushire mu buti cyangwa bucaga ifutwe bikore wihuse no kirengageze gukunze utamutmera guhindure Kristo nkubwira yitse kugaruka kubera umukiza. Chuti ntukifata ko hindura ingeso wemere kugeza kubera ubwihisho n'inkinzi turinde ibitero kumwizanga n'intego ambere urwego rushigikira imbere mu rugendo singwe mu mitego ibibusi oya ni ego koreje na hinduka inyishu ni ego bikora uko shatse ubu nta rugero ubu nta rugero imbere ni hawe na Kristo mubwo nikibikurije nikinyama mbese mu bindi ndahebye menya guwo bwawe bwihebeye don't touch my pen shaka mvugane na mwemu gutaka mbene ndakwizigira ushoboye ntumwe mukira dina sinkibone byiza zinkikora najya kuri bo mwizigirwa Kristo ndagusabye mwanze umbwira ubwawe ikibikije ndakiganze Kristo ndagusabye maze ubuntu bwawe amukita mugasindi parfait pardonne-moi le passé nitwe wene me laisse pas tomber s'il te plaît ndagusabye nkomeze sasa rero wewe ni usikiwe. Yeah, this is GSP team. This is GTV. So guys, murumva ko nyene abasore bamaze gushika deja. Ndi kumwe n'imisore iteye ubwoba sana, ndibaza mwabyumvise kuri freestyle zakasaze. Ni MP promoter, MP the real monster. Igikoko nandi mazina menshi ushobora kunyita. So uno munsi ndi kumwe n'aba guest, murumva ko dutanguranye n'ama flow nyene ateye ubwoba, murumva ko nyene mu Burundi dufise flow ziteye ubwoba n'abasani bateye ubwoba. So yo guys, nongera kubibutsa ko ari gospel time show, ni GTS benshi batari babizi, gusa nibishasha, ni kiganiro gishasha kitoza kiraca ku mumboneshakure yacu ya Flip GTV buri wa Mungu isaha ni 16h ku bantu nyene basanzwe bari update n'ibikorwa bya Flip GTV. Ndi kumwe na MC Blizo kuri microphone cyanye byose arabifise, murabona ko n'umunsi ata microphone mfise. Murabona ku masana mu meza cyane gose ko ari MC Blizo. So reka mbanze ndabakanya rero abanze bidondore, je ndabazi ndaza amateka yabo. Kwanza reka ndababanze akabazo gato cyane, mbega hari kibazo mwamwifuza ko ntababaza cyane cyane ko je murazi ko ndi gikoko kandi amakuru yanyu ndayazi yose.
ubaza vyose man ubaza ibigushoboye byose turi ready kwishura ikibazo cyose turabyishura. Yes bakunzi ba Flip G TV murumva ko ari GSP team yamaze gushika kuri Flip G. Murabona ko na banderole twabagendeye no munsi. Reka ndabakanye rero babanze bidondore umwe kuri umwe. Ikadore kwa hariya kwa Festies. Shalom ni GSP team nkaba nitwa Fest benshi banzi nka Fest cyangwa Feston Uwimana abandi muhapera. So nanjye ndaramukigiye mwebwe mwese muri kumadukurikirana muri kano kanya ndabifuriza amahoro y'Imana bane namwe na Pasika nziza. Hama ku mazina ni Theo the Bagos cyangwa Theo Neste bagosora nyine nko benshi basanzwe bahita mugabo ni Theo the Bagos. So ndumurape muri GSP team nibaza ko ari ivyo. So ni Jack cyangwa Jack irakoze nkuko musanzwe mwumviriza amahapre ya gospel ya GSP team. Tugiye mukunda kumva ni jemba ndiko ndaziririmba cyangwa ndazitegura. Yes. Ndabashimiye cyane ko muri ko muradukurikirana. Yes bakoze ba Flip G TV murumva yuko ari Jack the Bagos Fest Uwimana cyangwa Festies. Murabona reko aba ba gangster dusa cyane. Ngira navyo mwari muzi ko mfise aba brother. Mwambwiye ko atakibazo na kimwe nimiriwe kutabaza cyane byose ndabere kuri icyambere ngo makunza mazi ndababaze bega byagenze gute kugira ngo mubanze muhure mubanze mubonane deja hama munyumvire gukira ikintu cyitwa GSP team. So kuri ico gihe icyambere nico nshaka kuvuga twahuye giturumbuka turabantu twari dusanzwe turi hamwe ahubwo bivuye nuko niyo twatanguye dutamba uko abandi bose babizi batamba imiziki bisanzwe turabadanseri. Ico gihe ndibuka ibintu byo gutamba nivyo byari biri ku mwanya niko no bivuga canke nivyo byari bigezweho ico gihe hari mu 2008 2009 ko 2010. So ico gihe twatangiye dutamba imiziki yindi yose abantu bose bamenyeye imwe bita sekira. Mugabo mu nyuma abana generation zigenda zihinduka harageze igihe abantu benshi baheba byo gutamba. Dusanga natwe twimukiye mu bintu bya music dutangura gukora indirimbo muri ubwo buryo rero twaciye dutangura hari neza na neza mu 2012 niyo twatangura gukora indirimbo yacu ya mbere. Ndavuga ko twinjiye rero nk'aba artiste bakora gospel. Umba kuri icyo gihe muri icyo gihe GSP ntibare baririmbye ahubwo GSP wari umugwi utamba bisigura ko Bagos yarashaka kujya imbere agakubita nyene utuntu nyene tumeze mani kuri robo no kuri cramp mani aguta cramp ashanye none nawe urabyumva nawe tugiye nyine muga nko mu twarashaje ntuba tukibuka n'ibyo gutamba. So mbega imbere yuko mutangura kuba baririmbyi crew yanyu yitwa gute? Festies crew yanyu yitwa gute? Mbere yuko dutangura ibintu byo kuririmba Fete kare yitwa Darren Crew. Aho na hambere mu nyuma dutangiye kujya mu bintu byo kuririmba ikiba God saves people. Yes. Rero tugenda kuri iyo mode nyene tubandanya tubikora no bivuga no mwisanze muri aba rapper babiri hamwe no mu R&B umwe kenshi bakunze kuvuga ngo ni Chris Brown no mu Burundi gusa ntituramenya neza ayo makuru. Jack ni gute wisanze muri GSP team uri umuririmbyi akunda kuririmba amarefe cyane? Icyambere cyo nari ndumuhape na je nsanzwe ndumuhape muri GSP team twahuye twese dufite ingabire kugira hap ariko kubera ko nari nsanzwe ufite ingabire kuririmba kandi nkaba numva ko nari ndabishoboye cyambuga ati ko twese turabahape reka jewe mbe umwarendist kugira ngo indirimbo zacu zigira kanovera karembe mu buryo bwose nyine abantu bashobora kurumva ibyo bifuza gutanga ikintu mu buryo bwose. Yes. Hanyuma yego nibyo kabisa. Turamaze kumva indirimbo yanyu ya mbere cyenda amaze kuyumva nubwo itari kuri YouTube indirimbo yitwa Nashimwe
kandi turumva ko ari indirimbo yakozwe n'umuhinyanyuzi Koli the Magic agikorera mu Gatumba ndetse n'abaririmbyi benshi yafashije. Mbega namwe muba muri mu baririmbyi Koli the Magic yafashije gutangura kariyeri yanyu y'umuziki? Bo icyo kibazo sinshobora kugica kure bivaye nuko indirimbo yacu ya mbere nuvuga yuko yabaye umuntu wa mbere yashoboye kuyidukora, yarumvirije taradufise, arabona ko dufise iyo tuva niyo tuja, hama yifuza kudukorera igikorwa cacu ca mbere. Ico gihe yabikoze nkaho umengo twako turapima nyene, twipima turabe uko ibintu bimeze, mugabo kica kiza ari igikorwa kidasanzwe, indirimbo yaje imeze neza. Novuga ko muri game yatwinjije vraiment kandi yatwinjije neza. Yego. Bisigura ko 2012 GSP team birahagurutse ku ndirimbo yabo ya mbere, barakora nyene ibintu nyene byinshi sana nyene. Zijya rap narazumvise kijya gihe baraba legend bake bashobora kwandika flow nka zijya ku midiho igenda kujya. Jack kenshi turakunda kumva uririmba R&B, kenshi n'abantu barakunda kwifuza ko boba bamwe muri mwebwe. Mbega GSP team kuva kijya gihe n'ahantu igeze, mbega byokunda ko mwakira abandi bantu cyane abandi baririmbyi baba babyifuza? Bongerageje kwishura kuri ico kibazo. Ana GSP turi batatu badatana mu ndagano yake. Yes, bon. Reka ndakivuga uko. Ariko GSP ntikivuze yuko inyuma ya GSP hari indi generation GSP yagiye ifasha. Even now tuba baboneka cyane, ariko turafise generation twagiye dufasha uno munsi. Navuga ko muri natwe twiravye tubona ko hari ico twashibiye gukontribura mu gutera imbere kwabo. Naho batovuga GSP, ariko kuri twebwe navuga ko naho batuharuka no muri GSP, kuri twebwe turaharura ko ari abantu twagiye bafashije. Rero kuvuga ko atabandi twoshiramwo, dusanzwe ministeri yacu. Iyo ministeri yacu niyo idufasha ikintu cyo kurira cyane, iyindi generation cyane cyane n'izo ngabire zabo. Kuko teme iyo ntuzenya iyo ministeri yacu yitwa ngo koresha ingabire ya kugira ashoboye. Bivuze ko si GSP gusa ishoboye, ariko hari n'abandi bantu dufasha kugira ngo bashobore kubona kijya kiri muri bo, hanyuma tugiha agaciro, hama nabo bashobore kubishira ahabona. Rero urumva ko turi batatu gusa, turi benshi. Turumva ko GSP team hari abandi bane hetse, hari urundi runganwe isanzwe ifasha. GSP team muramaze gukora indirimbo zitari nke, kandi kuva muri iyo interval ya 2012 gushika muri 2016 twagiye turabona ko ibikorwa mwakoze yava hagiye harabaho umwanya GSP team yagiye irajya mu gacerere, cyane cyane ko twagiye turabona ama event mwagiye murakora kuri beat mwaritaba, kenshi mwakunda gukora ama playback, cyane kenshi mwakunda gushiramo beat hama flow mukazongerana. Mbega cyari byagenze gute kugira ngo kijye gihe GSP team ishobore kujya mu gacerere nkako? Jack. So GSP team kugira dushobore kuja mu gacerere nuko twashimye ko twitaza kugira ngo dutange ikindi kintu gishasha cyiza twiteguriye, kuko igihe cyose ukeneye gusimbuka kure umanza ukitaza kugira ushobore gusimbuka kure. Rero natwe nicyo gituma mwabone ko kuza kwacu twazananye na album, naho tutarashobora gushira abona indirimbo zose, ariko uyu mwanya turiko turazikora, nyinshi ziramaze gukorwa. Kuri no mwanya hamaze gusohoka indirimbo imwe twagira neza, nicyo gituma twashoboye kumara igihe kinini tuteko turakora. Twashatse ko abantu badukurikirana cyangwa abakunzi bacu cyangwa abakunzi b'umudiho wa gospel dushobore kubazanira iyindi shusho itandukanye niyo twari dusanzwe dufite. Nicyo gituma twashoboye kumara igihe nyinshi turaboneka. Bisigura ko GSP team mwabanje kwitegura kugira ngo muzanane iyindi shusho shasha, ibindi bikorwa bishasha. Twarumvise ko kuva icyo gihe kuva 2015 kuduga mwagiye murakorana na Gigabit, ariwe mu producer gushika n'ubu asanzwe akora indirimbo za GSP team. Mbega Gigabit nawe afise uruhe ruhara kuva icyo gihe GSP team yongeye kugaruka
ukarimba bagose. Mboje nibaza neza na neza urora gigabit afise mugiye kurubona muri iyo album kuko ni umuntu twakoranye ibi kuva kera, twakoranye ibikorwa bitari bike mu ndimbo tumaze gukora zose, afisemo indirimbo zitari nkiya yadukoreye. Nibaza ko muri album naho mugiye kumubona ibikorwa vyiwe canke mugiye kubona ico ariko ashobora gufasha GSP team muri album mushasha. Si we wenyine gusa twashoboye gukora, natwe twakoranye n'abandi producer batandukanye, twakoranye na Hot Mix hamwe na Enli. Babona abantu twagiye turakorana kandi bagiye barasupportinga, barakora ku ibyo bashoboye, barakora ibikora inka kugira ngo GSP team ishobore guhagarara ishike ahigeze kuri uno munsi. Rero nibaza yuko ibiri imbere vraiment ni byinshi kandi ni byiza. Gigabit muzobona indirimbo zitari nkeya zo ariko dukorera muri album. Hot Mix wese n'abandi ba producer batandukanye muzoshobora kugenda mubabona umwe ibikorwa zo ariko arakora. Yes, bisigura ko muri icyo gihe rero Gigabit yaragarutse, yarashyitse maze yaratangura gukora indirimbo za GSP team. Kuva 2016 twagiye turumva indirimbo GSP yagiye akora cyane cyane mushiramwe ururimi rw'igiswahili n'icyongereza. Benshi barakunda kuvuga ko muri Kenya, Uganda, bino bihugu biri hafi y'Uburundi bavuga icyongereza n'igiswahili, barakunda gusaba cyane indirimbo za GSP team. Ari cyo gituma mwaje mukora indirimbo ziri mu ndimi ziri international. Mbega abafanzi banyu bari hanze y'igihugu bavyakira gute, uhereye kuri nzobaho kuduga za peaceful bere n'izindi? Uko bavyakira navuga ko bavyakira neza cyane ko urabona iyo uriko urakora ikintu hama ukaronka message imwe zibiri zitatu z'abantu bakubwira ati ibikorwa mukora biradushikira, kandi ugasanga ni n'umuntu muba mu gihugu kimwe ari hanze y'igihugu urimo. Rero navuga ko twavyakira neza cyane ko byaradufashije no kuronka ama connection y'abandi baririmbyi bari hanze, kuko iyo ukora ururimi rumwe yego ni vyiza ariko kandi no gukubita gatonya nyine ugashama gaswahili gake akongereza gake kugira ngo uko igikorwa dukora ni igikorwa kivuga butumwa. Kandi Kristo yavuze ngo ni mugende mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza. Rero ko yatubwiye tuvuga ubutumwa bwiza, dutegereza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo ijambo twakiriye ikiri muri twebwe ishobore gushikira bose. Urumva ko ubutumwa bwashikira benshi. Yes, kandi n'ikindi naco indimi zose zatura ko Kristo aruhoraho. Turakoresha indimi zose dushoboye kugira ngo ikira rurimi rwose dushikane mu butumwa bwiza nkuko tuba tubishoboye. Ururimi rwose dushoboye kuruvuga, n'igishinwa n'ibyakone byaba ngombwa. Sigura ko n'ikiyapani ngaha Jack arashaka kudukubitira R&B. Byaba ngombwa ubutumwa no kubushikana mu kiyapani, mu gishinwa, mu rurimi rwose. Yes, GSP team murafise contact z'abaririmbyi bo muri Kenya, Uganda, Rwanda ndetse n'ahandi. Mbega ni kubera iki GSP team tutarabona collabo zivuye muri Kenya, zivuye muri Uganda ndetse no muri ibindi bihugu? Nkuko Jack yavuze ko hari igikorwa turategura cya album, baza ko nibyashoboka tuzoshiramo nk'ibintu cyangwa ikibiki collabo zo hanze. Twizera ko bizagenda neza kandi tuzobikora. Yes, bakunze wa Flip TV murumva yuko collabo zigiye kuza kandi nyinshi. Mwari mumenyereye nyine collabo zo ngaha honyine mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko murumva ko ibintu byo hanze byinshi bigiye kuza kandi bigiye kuza surprise. Nituzi ko ari muri album, tuguma twumva album gusa byose tugiye kubimenya. Mbega byagenze gute kugira ngo miyumvire ikintu cyitwa album? Turakunda kumva ama EP, turakunda kumva n'ibindi byinshi nyine bakunda kwita urutonde rw'indirimbo. Mbega Jack byagenze gute? So kugira twimvire ko album nuko twamaze kinini dukora indirimbo imwe kandi tugeze ku ndirimbo zishika kuri 12. Turaraba igihe tumaze dukora nka twebwe baririmbyi tugira hip hop
kuko twebwe igihe cyose dukora ntidukora dufise intego yo gushika kure cyane, dukora dukeneye kubona twateye intambwe ndende cyane. Rero tuvuga ati ntitwoguma tukora indirimbo imwe uko nyene, reka dutegure album, dutegure ikintu gikwiye, hanyuma dushikirize abantu badukurikirana canke abantu bose bashobora kumva ko bohezegwa n'ico gikorwa, ariko dukora ikintu kije ari kininiya. Abantu benshi baravuga EP, baravuga ibintu bitandukanye, mugabo iyo ugeze ku ntambwe ya album urumva ko ni ikintu nyene kiza citeguriwe kandi kininiya. Umva n'izina uri kuraryumva urumva nyene ko ari urumva nyene ko ari ikintu nyene kize gitekeye nyene bien gifise n'ubushobozi bukwiye. Kenshi makunda kuvuga ikindi naco nyene baza ko nko mu bantu bagira hip hop twaba turi nk'abaririmbyi bake tumaze kwiyumvira gukora album, nibaza ko tutarenga babiri tumaze kwiyumvira ico kintu mu gikorwa mu mateam aririmba hip hop hano iwacu mu gihugu cy'Uburundi. Rero urumva ko twebwe igihe cyose tubona ibintu biri kure kugira ngo dushobore gushikana kure icyo twahawe gutanga. GSP ngerageje kumwunganira gatonya, abivuye ko twe tumaze imyaka 2 tutariko turakora, umva imyaka 2 si mike, ni myinshi cyane. Byitwa kuri umuririmbyi atashuri kurakora, nitwe twasinze cyane, twari mu ntego zo gukora album kugira ngo nitwaza tuze dufise igikorwa kizotuma tudahagarara, haba mu muziki canke mu gutegura ama event atandukanye. Nibaza yuko uyu muzi wacu wa album, nibaza ko muzobona GSP team ku yindi ntambwe mutari bwayibone ko canke ikora ibikorwa itari bwigera ikora muri kino gihugu. Nibaza rero ko album izobibaye nk'umuryango wugurura ibindi bikorwa dufise imbere. Ego turamenyereye kumva abaririmbyi bo hanze bategura ama concert. Hano mu Burundi GSP team iri mu mateam, navuga ko ari team yatangiye kuzana ikitwa tour, cyane byari ibintu bitamenyerewe n'abandi baririmbyi benshi cyane, aho muzunguruka mu mihingo itandukanye mukora ama concert, ariko iyo concert ikaba yitwa izina rimwe. Mwarateguye peaceful tour mu mihingo itandukanye, mbega byagenze gute, byabatwaye uburyo bungana gute? Uburyo navuga ko ari byinshi, kuko murazi ko mu Burundi urashaka kugenda ahantu, mu gihugu cyo urashaka kugenda ahantu ugasaba ikibanza, ugasanga umuntu agwaye ikibanza akakunya ibikoresho, cyangwa ugasanga umuntu akubwiye atoke jewe nzoguha ibindi byose mugabo kijya ntuzokorako. Bivuze ko ahantu usanga uri gukorera ibintu bifise ibibanza, ubuja mu bibanza bitandukanye. Bivuze ko ivyo byose n'ibintu twasanga bishobora gutwara uburyo bwinshi cyane. Twakoze peaceful tour ya mbere, dukora iya kabiri, turakora koresha ingabire yabo ya mbere, dukora n'iya kabiri yayo, ndetse n'inyuma yaho hari n'ibindi bitaramo twagiye dukora nk'amalancement officiel y'indirimbo zimwe twagiye dukora amasanamu yazo, kandi ugasanga bidutwaye n'amahera menshi. cyane lancement ya ntuhabuke yabereye kuri Nyabagira conference. Ndibaza hajyana urahabona. Narahabonye, twarahabonye abantu bari bahari, bari abantu benshi cyane gose, kandi abantu bararyohewe ku gikorwa cya mbere. Video ya mbere ya GSP team yasohotse kuri rya munsi, mbega tubiravye neza GSP team igasari bakunda kuvuga ngo nta bantu benshi bayuzuza, nta bantu ngo muri gospel ngo nta muntu arakuri hajya ngo ahuzuza. Biga GSP team bikoresha bitega cyane. Jamani ma ivuga ko ngo dushobozwa byose no d'inkomezi. Yes. Twege ni nta bitego dukoresha, ariko ikintu cyo nyine dukoresha turakoresha umwami w'abantu mu bikorwa byacu, kuko iyo bavuga ngo iyo shigikiwe n'umwami uravoma. Rero twe turi ndaza kumbira cyane nyene hajya nanakantu k'umuti nyene kindane nyene mwakoresha kugira ngo nyene Kristo niwe dushobotse mushobore nyene gukora nyene ibintu nyene biteye ubwoba nyene nkabijya. So twe dushobozwa byose na Yesu aduha inkomezi. Tuvuze mu bitega, Yesu niwe gitega cyacu. yakora kumva bisanzwe Yesu arengeye ikitwa cyose, ikintu cyose gifite inkomezi, arengeye igitega, arengeye umupfumu, arengeye satani, arengeye kira kintu cyose, abarozi. Donc iyo ari mu bintu byawe rero ashobora kubikora akabihereza intumbero
bigacanganikira abana b'abantu none abantu gute ibikorwa ibintu bakoze tutabibaziga ko bakaba bakoze ibintu bimeze nk'uko bingana nk'uko rero icyo kirasanzwe uko ubwiwe n'igitangaza akora ibitangaza rero kubona iyo sare yarashoboye kuzura kandi hakaza abantu benshi novuga yuko cyari igikorwa cyacu cya mbere na mbere abantu bari bafite inyota yo kubona GSP team tukeneye kubona abaribo baratwumva ku maradiyo indirimbo zacu canke abari batuzi bahora bitabira ama evenement yacu bari basanzwe batuzi mugabo bari bakeneye kutubona mu gikorwa cyacu dukoze nka video cyo gituma abantu basidukanye n'iyonka bose bayitabira akamo twabateguye ngo baze kudushigikira urabona ko byari ibintu bisa neza abantu bari baryohewe hanze n'imbere n'indani abantu bose babona ko bameze neza kandi barindiye kwakira ikintu kandi barabona ko neza ikintu baje kwakira bagifitiye inyota n'ishaka yo kukibona novuga rero Kristo yarakoze nkuko yamakora misi yose yarakoze birashimwa kabisa kuko ni waduhereza inkomezi iyo tuvuga twivugira ahubwo tuvugira ubwami bw'Imana. GSP murakunda gukora ubwoko bw'indirimbo cyane style zitandukanye z'indirimbo abantu bari babazi ku ma trap beat ariko muraje n'indirimbo agira neza indirimbo iraje ihinduye mood ihinduye igisagara ihinduye abantu ndetse n'ubaro n'abantu bakitwandikira bavuga ati mbega ni kuki GSP turabona kuri FG ngo batubwire igituma bahinduye style bakaja muri afro ndetse n'ibindi byinshi mbega GSP team wamugiye guhindura style yanyu trap beat cyane nayo nyene muri album tuyitegeye guhindura style ni kimwe ariko kandi navuga ko twashatse kugira ngo umuntu wese ashobore gushikirwa kuko hari abantu usanga kubwira ati jeve ma ibintu bya hip hop sindavyumva ariko agira neza twashatse kugira ngo basibe nka introduction ya album yacu umuntu wese ashobore kumva ati bwa wundi barashaka no gukora kino kintu kuko hari abantu ashaka kubwira ati bajya abantu barimba bya bintu bimeze ukuntu gusa ariko GSP byose turashaka kubikora byose turashaka kubikora nkuko impamvu yacu ari imwe ni kwamamaza ubutumwa rero mu kwamamaza ubutumwa byose turashaka kubikora bisigura ko muri style zose murashobora gukora mukandika ama flow bikamatingana n'ama beat yariyo yose cyo kintu ushobora no kuvuga muri album yacu yitegeye surprise bwinshi bw'imidiho itandukanye hari n'imidiho umuntu ashobora kwibaza none umudiho kuri hip hop urashoboka isigura ati narumba tuzoyumva muri album ushobora kumvamwo n'igisirimba muri hip hop cyane ukumva siko dukubita ibintu by'amarege bya hatari bana tuvuga umwami Yesu byakora ko nta mudiho n'umwe twe twimiriwe gishoboka cyose turagikora kugira ngo dushe kuryohera abantu bacu abadukurikirana canke dushoye kwamamaza ubutumwa tubicishije mu kintu cyose umuntu umwe wese akunda hari umuntu usanga adakunda bya bintu by'imidundo byacu byo guma dusimbagura ibintu nk'uko abakeneye bya bintu byo byo kuguruka mu gisirimba urumva nahajye tutegerezwa kumusanzaye kugira ngo yumve ko nahajye dushobora kuhavugira umwami Yesu bigakunda bikanaryoha bikanamatingana nyene ugasanga ni ibintu by'amavuta bimeze neza so guys mukurangiza kino kiganiro nabone mengo nitworangiza afise ibibazo byinshi gusa tuzogira partie 2 tuzogira partie 2 yakibazo mbega nake kajambo mushobora kugira abakunzi ba Flip G abakunzi badukurikirana kuri platform zitandukanye ndetse n'abari hanze y'igihugu akajambo ka mbere no mvuga nakane ni gushimira kwanza Flip G TV ko mwabikoze mukadusanga ku muhana nari home nyene home ni home my home home sweet home rero izo icambere turabishimye kandi dushimira n'abakunzi bose ba Flip TV badukurikiranye mwa kino higaniro kidasanzwe ni byiza ko n'ama TV nayo nyine yahereza agaciro ibikorwa by'Imana kuko natwe turabaririmbye
rero iki ni ikiganiro cyiza kandi n'akagiye keza twahawe. Ikindi naco nshimira n'abantu bose bashishikara bakurikirana indirimbo zacu kuri YouTube yacu, kuri Instagram yacu bakurikirana ibikorwa byacu, Facebook hose biroroshe wandika GSP team. Rero ivyo turabishima kwa ntaguma babikora mugoma mwirabiragira neza umwanya wose migwanyo nico. Bakunzi ba Flip GTV yari gospel show time. Benshi mutari mumenyereye gusa murabona ko tuje ku bintu bishasha, ibintu bisa neza. Yari MP promoter, MP the real monster, MP igikoko, MP n'ayandi menshi ushobora kumamagara triply cyanye ni menshi sana simwe yavuga ngo ndaheze. Nari kumwe na MC Blizo behind camera. Ndashimye none turi kumwe ngaha ariko dufasha guhinyanyura ibintu bisa neza nubwo ntamuvuze gusa no mu designer cyane Kita Art nawe nyine ndamushimiye ku makava ariko arakora meza cyane hano mu gisagara cya Bujumbura. Mugire ibihe byiza, pasika nziza, wa Mungu mwiza. Ciao ciao. Ciao.